Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Musanga mahoro nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya kane ukwezi n'ikigarama mwaka wa 2024 kaze ku makuru twabateguriye ndahera kuri bikuru biyagize. Ibimenyetso simusiga vyerekana ko imbonerakure zegamiye umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD zahawe ibigwanisho birabandanya kwigaragaza kuri uyu wa kabiri ku muhana ho mu gacimbiri Buhomba zone Maramvya muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura haratowe ibigwanisho bitandukanye hamwe n'imyambaro ya gisirikare ibiteye amakenga abanyagihugu aho muri Maramvya nyene haravugwa n'ubusuma bw'ibitungwa muca muvyumva mu ntango zano makuru. Umushikiranganje w'ubutungane asabwa kurenganura abafise imitahe minini mu bitarukira basubizwe ibitaro banyazwe ivyo biri mu rwandiko baherutse kwandikira uyo mushikiranganje nayo abanyagihugu bo muri zone ya Muyebe turi muri komine Musigati intara ya Bubanza basaba kuronswa ivuriro canke ibarabara kugira bikunde baronke ingene bashikana kwa muganga abarwayi mu buryo bunyaruka ikaba yari incamake mu kanya tuja ku nkuru imwe ukwayo. Izi n'ibiki numvaga yemwe reka amakurate n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa none Kapitori nawe ivyo bituruka kuki umve basha namwe ngo bituruka kuki mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamushubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa aziriki muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi ivyo byose bituma ata muntu numwe asubira kwizera ubutungane emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyurujwe imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo bikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene ubushomeri ubukene bw'imiti tutibagiye ikikagurika ry'umuyaga nkuba ubukene bw'amazi isukari igitoro coco emwe twarumiwe yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonga gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti erega yemwe inyinshi zova muri twebwe abanyagihugu Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze duhere mu gisata c'agateka kazi na muntu umunyagihugu azwi ku mazina ya Canesius Nsabimana yahoze mu gisirikare ca kera yari yatabarijwe ko amagara yiwe yifashe nabi aho yaragwariye mu bitaro vyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore inyuma yo gukugwa mu gasho k'iperereza yaramazemwo amezi 6 yarayasohotse ibitaro acajanwa gufungirwa mu bihoro rikuru rya Murembwe mu ntara ya Rumonge. Canesius Nsabimana yari yajanywe mu bitaro ari ndembe kwigenekerezo rya 2023 ukwezi guheze kwa Munyonyo amasoko ya RPA akaba yavuga ko ukuremba kwiwe kuba kwaturutse kwihohoterwa yakorewe mu gasho k'iperereza mu gisagara ca Bujumbura hamwe no gufungura nabi yarabayemwo akaba yari yerekanywe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi Petero Nkurikiye ari kumwe n'abandi bantu batanu kwa 11 Rusama uno mwaka bavuzwe ko bakurikiranwa ku caha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu hakoreshejwe
ibisasu ntezwa ntoki icaha bamwe n'abandi babonyemwo amakenga na rirya batanu mu berekanywe uyu munsi bari bafashwe imbere yuko haba ibitero vy'amagerenade bavuga ko bagirizwa. Tubandanirize mu bijanye n'umutekano nabiciye ku masonga. Hari ibirwanisho vyatewe kuri uyu wa kabiri ku muhana w'umwe mu mbonerakure ni mu gacimbiri Buhomba ku mutumba wa 13 zone Maramvya muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Abanyagihugu bo muri ako gace basaba ko iyo mbonerakure yohanwa vy'akarorero na riryango atari rya mbere ku muhaniwe hatogwa ibigwanisho. Hidonidona waritere kwizera. Ivyo birwanisho vyaraye bifatiwe mu gacimbiri Buhomba bigizwe n'amagerenade, imbugita, imipanga hamwe n'impuzu za gisirikare. Ivyo bikoresho vyose bikaba vyafatiwe kuwitwa Emmanuel Nibitanga azwi kwitazirano rya Maniga. Uwo nyene gufatanwa itonga akaba asanzwe arongoye imbonerakure zo kuri uwo mutumba nyene. Abanyagihugu baho bavuga ko bahagaritswe umutima n'ivyo birwanisho. Twebwe abenegihugu bo mu gacimbiri Buhomba turatewe umutima uhagaze n'ibirwanisho n'impuzu z'igisirikare yaraye bitowe ku twari mbonerakure yitwa Nibitanga Emmanuel batazira Maniga. Ejo yatowe vyo mu gitondo ca kare kare niho bazindukiye, niho babikura mu nzu wiwe. Yari ishagoshi zibiri, ishagoshi imwe yarimwo impuzu iyindi ishagoshi yarimwo amagerenade hamwe n'ibirato vy'igisirikare hamwe n'igisu gisanzwe gikoreshwa ku rubuga rw'intambara bita bariyonete. Bongera bahafata n'umupanga mushasha kandi baheruka gutanga. Bikaba vyaje gutorwa na komiseri twari komine Mutimbuzi w'igipolisi. Kimwe mu bihagaritse umutima abo banyagihugu kurusha ibindi vyose nuko uwo Maniga atari rya mbere afatanwa ibigwanisho bicira umuriro. Aha bagatanga akarorero k'ubuheruka aho hari gerenade zatowe n'abana biwe mu nzu batangura kuzikinisha mu nyuma birangira zibakomerekeje nk'uko bishikirizwa n'uyu munyagihugu. Byose babyegerangira bijana kw'ikomine. Rero twebwe tubona ko ibyo bintu biteye umutima uhagaze. Ubushize abana batoye amagerenade mu nzu yiwe, amagerenade barayakinisha arabakomeretsa. Uwo muntu nta kintu bigeze bamukomakoma. None ubu naho urabona ko mu nzu yiwe bahatoye ishagoshi yuzuye amagerenade. Ubu rero ushika uwo Maniga akaba yaciye aja gufungirwa kw'ikomine. Rero twebwe nk'abenegihugu bo mu gacimbiri Buhomba turabona ko ibyo bintu biteye umutima uhagaze cyane, na cyane cyane ku butungane ku buryo uwo muntu atigera ahanwa. Kuko twebwe abenegihugu ahanini ico nico bituma turara tutaryamye, kandi uwo Maniga nyene mw'ijoro iwarara ariko aratembera ijoro ryose n'uwitwa Bigirimana. Aha rero mwomenya ko mu kwezi kw'icumi guheze ari abo bana baheruka gutora gerenade mu nzu y'uwo Emmanuel Nibitanga azwi ku izina rya Maniga batangura kuzikinisha birangira zibakomerekeje. Abanyagihugu bakababazwa nuko ubutungane ataco bwigeze bukora kuri iyo mbonerakure, ari naco gituma abanyagihugu basaba ko vyohagarara kuko babona ko n'ubu ashobora kurekurwa nk'uko vyama. RPA ntiturashobora kuronka komiseri w'igipolisi muri zone Maramvya kugira agire icyo ashikirije kuri ivyo. Urakoze waritere kwizera. Aho nyene muri zone ya Maramvya haranavugwa ubusuma bw'inka hamwe n'ibindi bitungwa bukorwa na zimwe mu mbonerakure nyene. Akarorero ka vuba na kinka yibwe mw'ijoro ryo ku munsi wa gatanu rishira uwa gatandatu w'indwi iheze, basanga yamaze kubagwa ku rugo rw'umwe mu mbonerakure asanzwe arimo bacungera umutekano. Hidonidona baratazaro miburo. Abanyagihugu bo ku mitumba igize zone Maramvya baratewe umutima uhagaze n'ubusuma bw'inka n'ingurube budasiba kwibonekeza. Akarorero ka hafi batanga ni nk'iheruka kwiba mw'ijoro ryo k'uyu wa gatanu ku rugo rw'umukenyerarugamba. Iyo nka bakaba bagiye kuyifatira ku rugo rw'imbonerakure yitwa Bosco, basanga bamaze kuyibaga. Habaye ubusuma ku rugo rw'umuhisi witwa Mpereye, batwara inka yari yahawe abana biwe n'umufasha we. Iyo nka bakaba bayivye muri iryo joro nyene ry'umunsi wa gatanu ushira wa gatandatu, bayibagira mu bito vyo ku rya 14 kumbonera yitwa Bosco. Niyo umukenyerarugamba nukabo uwo mukenyerarugamba niwe asanzwe anatwara aho karere ka Buhomba. Cyatangaje abanyagihugu muri zone Maramvya nuko iyo mbonerakure yitwa Bosco yafatanywe itonga isanzwe iri mu mbonerakure zirara zirakizura. Isoko ryacu rimenyesha ko uwo Bosco asanzwe akorana n'imbonerakure zo ku yindi mitumba ngo kuko hari bamwe bamaze gufatwa. Ubwo busuma akaba atari ubwa mbere bubaye kuko no mu ndwi iheze hibwe ingurube ku mitumba itandukanye igize iyo zone.
kandi iyo mbonerakure isanzwe ikora ibikorwa byo kwizura kuri uyu mutumba nyene wa 13 gacaza kwibagiraho afatikanije izindi mbonerakure zo ku Muzinda, mu Kinama, ku Musenyi, bakaba rero bamufatanye mu nzu umutwe w'inka we mw'ibase, isafuriya yuzuye inyama, agirwa akadonda abandi bose bakoranye ubwo bubisha, bose barafashwe. Ubu tuvugana bari mu mwe butungane, kandi ashasivye byonyene bamaze kwiba. Mu miseze baratwaye ingurube zingana 5 mu gacimbiri mu Mpanda, naho nyine mu Buhomba, mu Canga, agacimbiri Dorosari. Ubwo busuma abanyagihugu bakababonamwo amakenga menshi. na rijya urongoye umutumba Fabiano Barambonaniye yari yabujije abanyagihugu gutembera ijoro, avuga ko hari ubusuma bukorwa na bamwe mu banwanyi b'umugambwe CNL. Uruganda rwa RPA ntitwashoboye kuronka urongoye zone Maramvya Shimirimana Albert kugira atubwire ico bariko barakora mu gutuza ubwo busuma bukorwa n'imbonerakure za CNDD FDD. Baratazaro Miburo iyi muriko murakurikira ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Tumira amategato dushe tubanaye n'amakuru twabateguriye. RPA mu gisata c'intwaro mwavyumvise navyo nyene mu ngingo nkuru abanyamitahe minini bigenga b'ibitaro Kira baherutse kwandikira ikete umushikiranganje w'ubutungane Domina Banyankimbona bamusaba kubarenganura. Muri urwo rwandiko abo banyamitahe banamenyesheje ko atagikozwe ngo basubizwe ibitaro vyabo bagiye kwitwarira leta y'u Burundi mu gisata c'Ibanki Nkuru y'Isi kijejwe gutatura amatati ajanye n'inyuruzwa ry'imitahe CIRDI mu mpfunyapfunyo. Ibiri muri urwo rwandiko tubibaze Josiane Muzaneza. Muri urwo rwandiko rwatewe ku mukono kwa 25 Munyonyi w'umwaka wa 2024 abo banyamitahe bigenga batangura bibutsa umushikiranganje w'ubutungane Banyankimbona Domina ko bamaze kugira uruhombo runini cyane bivuye ku ngendo ya leta y'u Burundi yo kwihagira ibitaro kirabashize nk'imitahe inyagwa bakorewe na leta ibicishije ku ntumwa yayo Ndagijimana Charles. Abo banyamitahe minini bigenga banaboneye akaryo ko kwibutsa uyu mushikiranganje ko ingingo zose zagiye zirafatwa kuva ku wa mbere ndamukiza umwaka wa 2022 kuva muganga Sahabo Christophe yararongoye ivyo bitaro hamwe na muganga Jean David Piro yararongoye urwego ntwaro rw'ibitaro Kira batawe mu mvuto kugira begezwe kure y'ivyo bitaro babiri yakuya ziteye kubiri n'amategeko kuko zafashwe n'abantu batigeze bemezwa n'ababifitiye uburenganzira. Nukuvuga abo banyamitahe minini bigenga ubona ko ari nabo bafise imitahe myinshi igera kuri 57 kwijana. Ivyo bikaba mbere binaraje ishinga abo banyamitahe minini kuko batinya ku buryo bwose bakoresheje atamusaruro buzotanga, ari naco gituma bategekanya kwita urwego mpuzamakungu rujejwe kumvikanisha amareta afitanye amatata ajanye n'imitahe CIRDI mu mfunyafunyo, kubera ko leta y'u Burundi yahunyanze nkana amasezerano yagiranye n'igihugu c'Ubudagi, amasezerano Burundi bwateye ku mukono mu mwaka w'1984 atangura gushirwa mu ngiro muri Kigarama 1987. Ayo masezerano nayo akaba avuga ko ibihugu biyateye ku mukono vyiyemeza gutera intege no gukingira abanyamitahe. Nk'uko tubandanya tubisoma muri urwo gwete, ingingo ya 4 y'ayo masezerano mu gace kayo ka kabiri igira iti ndunguriye twamugina imitahe y'abanyamahanga canke y'amashirahamwe akorera mu gihugu cateye umukono kuri ayo masezerano nishobora kunyagwa canke kwakwa banyeneye ngo ashigwe mu minwe ya leta y'igihugu akoreramwo cyatewe umukono kuri ayo masezerano kiretse mu gihe vyogaragara ko ari kumvo zo kwiyorita ishaka kuharangurira ibikorwa vy'iterambere ariko ibanje guhindisha yakababaro banyeneyo. Iyo ngingi ibandanye ivuga ko iyo ndishi yakababaro yisunga agaciro iyo mitahe yari ifise igihe leta ifata ingingo yo kwiyegurira kandi inyungu zigaharurwa hisunzwe igiciro amafaranga yari afise ico gihe nyene. Abo banyamitahe minini bigenga banyazo twabo banibutsa ko gushika uno munsi batarigira baronswe iyo ndishi yakababaro kandi ivyo bamaze gutakaza birengeye kure n'iyo imitahe n'uburyo bari basize mu bitaro Kira, ari naco gituma bategekanya kwitura igisata ca CIRDI ngo kibaronse umuhinga mpuzamakungu yigenga iyo bafasha guharura inyungu zose bategerezwa guhabwa na leta y'u Burundi y'abanyazo twabo hahunyanzwa amategeko. Ariko imbere yo gutera iyo ntambwe abo banyamitahe basaba leta kwemera ibiganiro biyihuza nabo mu ntumbero yo gutorera umuti biciye mu mwumvikano ayo matata ari hagati y'izo mpande zose twari zibiri, kuko kubgabo batifuza ko Burundi buhatakariza ibitari bike na cyane cyane ishusho ryabwo mu makungu. Ubona ko ari hamwe ubwo rwego rw'ubutungane rwa CIRDI gufata ingingo bishobora gutuma n'amatungo y'u Burundi afatwa bugwati. Mu gusozera urwo rwandiko abo banyamitahe minini bigenga banyanganijwe bibutsa ko ari hamwe sentare ya CIRDI yofata ingingo yemeza ko Burundi bwanyaze abanyamitahe bigenga kandi b'abanyamahanga bishobora gutuma Burundi butakaza icizere gushikaho bubura bazana imitahe yabo mu Burundi mu bisata
bisata byose by'ubuzima bw'igihugu kuko bizoba bimaze kugaragara ko ari igihugu kitubahiriza uburenganzira bw'umugwizatunga mvamakungu ku mitahe afise mw'ishirahamwe le droit de propriété portant sur les titres de capital détenus par tout investisseur étranger mu gifaransa ivyo leta y'u Burundi rikikora ihonyanze bwirizwa shingiro n'ayandi masezerano mpuzamakungu ajanye n'abanyamitahe yateye ku mukono ibishobora gutuma buhabwa amanota mabi n'ibisata mpuzamakungu birabiza amafaranga hadasizwe inyuma abafasha Burundi nk'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya ibanki y'isi FMI hamwe n'ibanki ya Afrika ijejwe ivy'iterambere baje mu mfunyafunyi. Josiane Muzaneza tukivuga ivy'intwaro inyuma y'ikosorwa ryakozwe n'intumwa z'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi abakozi bo mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi babandanya bavuga ko barenganijwe bagasaba kurenganurwa bagaharurirwa amanota nk'abandi bakozi ba leta ni mu gihe bamwe bashizwe mu mugwi utari gwabo abandi nabo bahabwa amanota y'intica ntikize hatisunzwe urugezo fatiro na Deji rakoze mwidonido. Nkuko twabibabwiye mu makuru yacu twagiye turabashikiriza igenwa ry'imishahara y'abakozi bose ba leta rigiye kuza ririsunga amanota bazoba bahawe n'abakoresha babo hafatiwe ku ndinganizo y'urugero fatiro yatanzwe n'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta. Iyo ngingo ikaba yari yashimishije abakozi muri rusangi kuko yasa nigiye kugabanya ubusumbasumbane bwibonekeza mu bushikiranganje nka bwose, ariko mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi aho kurenganurwa abakozi baho bo bamenyesha ko ahubwo baguye mu gahundwe babonye ingene ababarongoye bashize imbere inyungu zabo bwite bacinyiza abo batwara. Nkuko tubisanga muri iyo ndinganizo nshasha igihengeri hagati y'abakozi n'abakoresha kirarenza urugero ugereranije no mu bundi bushikiranganje. Aha tuza gufatira ku bushikiranganje bubiri aribwo ubw'indero hamwe n'ubw'uburimyi n'ubworozi. Kukaba nkako uravye iyo ndinganizo usanga mu bushikiranganje bw'indero bagiye baratanga amanota bafatiye ku mashure umuntu afise, uburemere bw'imirimo ajejwe hamwe n'ubwira be n'ubwigenge umuntu agaragaza mu kazi kiwe kamisi yose ndetse n'impanuka ashobora guhura nazo. Aha usanga indongozi ya mbere ifise amanota 8,400, umukozi muto cane akagira amanota 3,401, kandi ayo manota asa n'ayagenda aringaniye ufatiye ku kazi umuntu akora. Ariko mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi indongozi ya mbere ifise amanota 8,276, mu gihe umukozi wa nyuma afise amanota 1,675, naho nyene ugasanga hari ubusumbasumbane bw'amanota yababa 1,000 hagati y'inivo imwe n'iyindi. Ayandi manyanga yakozwe mu gukora iyo ndinganizo nshasha afatiye kuguha amanota abantu hatisunzwe mu vy'ukuri uburemere bw'akazi umuntu akora canke hatitaweho impanuka ashobora guhura nazo mu kazi kiwe. Aha tuza kwifashisha uburorero bugaragara bwerekana ayo manyanga n'akarenganyo kakorewe abakozi bo mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Umukozi ateka ku mashure abo bita abakwiziniye mu gifaransa afise amanota 3,401, mu gihe umufundi w'indimo yahawe amanota 2,876, nayo abajejwe ububiko bw'imiti bahabwa amanota 2,500. Nukuvuga ko uwujejwe gukurikirana imiti y'ibitungwa be n'ibitegwa afatwa nk'uri musi y'umukozi ateka ku bijanye n'ubumenyi, akongera agaharurirwa amanota make ku bijanye n'impanuka umukozi ashobora guhura nazo mu kazi. Eka no mu bijanye n'ubwira ubukerebutsi be no kwibwiriza mu kazi, degré d'autonomisation d'initiative de responsabilité mu gifaransa, umukozi ateka yahawe amanota menshi gusumba abafundi b'indimo be n'abajejwe ububiko bw'imiti. Aha mwomenya ko uyu ajejwe ububiko bw'imiti akorera mu kibanza cuzuyemwo ubumara bushobora no kumugirako ingaruka ku magara yiwe. Ikindi giteye amakenga abo bakozi bo mushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi nukubona ababarongoye bafashe abakozi bafise impamyabushobozi ya A2, nukuvuga abatechnicien vétérinaire babashira mu mugwi w'aba infirmier vétérinaire, nukuvuga abafise impamyabushobozi ya A3. Ivyo vyose bikazotuma abo bakozi baronswa imishahara iri hasi cane kubera amanota make bahawe aheza akabashira mu rwego rw'abo bita aba executant, urwego rusanzwe rurimwo n'abakozi bararira be n'abakora amasuku. Ari naco gituma basaba kurenganurwa iyo ndinganizo igasubirwamwo kuko atamwana n'ikinono.
Abarimyi barenga 200 bari basanzwe barimira mu mwonga wa Nyabarere ni muri komine Nyanzarake intara ya Makamba bari bahawe na leta kuri Republika ya kabiri baridogera abajejwe intwaro ko banse kubareka ngo basubire kuwurimamwo inyuma yaho basubiye guhabwa uburenganzira bwo kuwukoreramwo. Uwo mwonga bari bankiwe n'abategetsi bo mu ntara ya Makamba hamwe nabo muri Nyanzarake gusubira kuwuranguriramwo ibikorwa aho bavuga ko atari wa leta ahubwo ko wegukira umunyagihugu azwi ku mazina ya Aroni Nguribiriho. Inkuru twateguriwe na Elvis niyo mwongera. Umwonga wa Nyabarere uherereye hagati y'imitumba ya Buheka na Mwogure warimwamwo n'abanyagihugu barenga 200 watanguye kwemezwa ko ari umwonga wa leta kwigenekerezo rya 30 Gitugutu 2024 no mugwi w'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi wari wakoze amatohoza. Inyuma yaho kwigenekerezo rya 20 Munyonyo 2024 sentare idasanzwe nayo yaciye ifata ingingo yemeza kandi ko uyo mwonga ari uwa leta. Aha mumenya ko abanyagihugu barenga 200 bari bahagaritswe gukorera muri uyo mwonga n'abacecwe intwaro bagizwe na Mustaneri wa Nyanzarake be na Mburamatari wa Makamba bababwira ko uyo mwonga barimamwo wegukira umunyagihugu yitwa Nguribiriho Aroni yawunyazwe ahunze igihugu mu 1972. Impari zarakurikiye ariko abategetsi ba Nyanzarake n'intara ya Makamba baguma bavuga ko umwonga ari uwa Nguribiriho Aroni, naho rero uyo mwonga wasubiye kwemezwa ko ari umwonga wa leta mbere ko ukwiye gusubizwa abawozemo no kuvuga abanyagihugu barenga 200 ntibigeze bemererwa gusubira kuwurimamo. Amakuru dukura muri zone Buheka avuga ko aho bigeze hariko hategwa ubwoba baserukira abanyagihugu barenga 200 kugira ngo bate bahebe burundu amatongo bahawe. Bamwe muri bo barafatwa bakajanwa gufungwa mu gasho ka komine Nyanzarake bagasubira kurekurwa bagatega ubwoba nk'uko biherutse kuba kuserukira abanyagihugu azwi ku mazina ya Elias Ngendakuriyo. Abo barimyi bidogera Buramatari wa Makamba na Mustaneri wa Nyanzarake ko aribo bababoheye amaboko imugongo kuko batariko barihuta kubatunganiriza na rigirima ry'umuceri, kimwe mu bitegwa bahora barima mwene ibi bihe byatanguye. Abo barimyi bakaba basaba umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi ko yobafasha bagatunganirizwa. Mu ruganda rwa Europeya twahamagaye kuri telefone Mustaneri wa komine Nyanzarake Marie Goreti Irankunda hamwe na Tantine Nshuti n'amagara Buramatari wa Makamba bidogerwa, ariko twabakenye. Twanahamagaye n'umushikiranganje w'ibidukikije Dodiko Prosper kugira agira ico ashikirije inyuma yuko ingingo yafashwe n'ubushikiranganje aramutswa yinigiwe mu menshi, ariko nawe nyene twamukenye. Ibintu biruko mu gihe n'indimo zabo barimyi zasoromwe mu gihe babuzwa gusubira guhonyoza ikirenge muri uwo mwonga, harimwo ibigazi byatwawe na Mustaneri wa Nyanzarake ababwira ko abazotsindira uwo mwonga aribo bazobisubizwa, ariko gushika n'ubu bakaba batazi irengero ryavyo. Ni inkuru tuzogarukako mu makuru yacu y'ejo. Mu makuru y'imibano, abanyagihugu bo ku mitumba igize zone ya Muyebe muri komine Musigati intara ya Bubanza basaba abajejwe amagara y'abantu hamwe n'abajejwe intwaro kubafasha kuronka hafi ivuriro canke ibarabara imodoka rwandaza abagwayi yoshobora gucamwo mu gihe ije gutabara. Abo banyagihugu bavuga ko iyo hagize uwugwara akaremba canke umukenyezi afashwe n'imbanyi bataronka uburyo bwihuta bwo kumushikana kwa muganga. Clovis niyo nzima. Abanyagihugu bo ku mitumba ya Butahana, Mugoma na Bubenga amenyesha ko kuva kuri iyo mitumba uja kuri zone ya Muyebe ahasanze hari na rimwe mu mavuriro abiri agize iyo zone ariyo ivuriro rya Muyebe hamwe n'ivuriro rya Masare bigoye cyane, bagasaba bashimitse abajejwe amagara y'abantu cyo kimwe n'abajejwe intwaro ko bokora uko bashoboye kugira kuri iyo mitumba haboneke utuvuriro twobafasha, kuko iyo hagize umuntu abagwarana babura uko babigenza kugira ngo bamushikane kwa muganga. Imvo nk'uko isoko ryacu rya bituyagiye nuko aho muri zone ya Muyebe hasa nuko hibagiwe ku buryo atanamabarabara yobasha gucamwo imodoka hari. Abo banyagihugu basaba kandi leta ko yobafasha hakaboneka ibarabara rigera kuri iyo mitumba
utyo hagize ikibazo c'uburemba canke ngo afatwe n'imbanyi ntibarare baragenda ngo canke birirwe baragendana umurwayi ku nderuzo ubona ko n'utuyira bacamwo tuba tunyerera muri iki gihe c'imvura. Kuri ivyo bishikirizwa n'abo banyagihugu mu karere k'ubuvuzi ka Bubanza bakaba bamenyesheje uruganda rwa RPA ko ico kibazo basanzwe bakizi, ariko ikibazo ari uko aho hantu atamabarabara hari imodoka canke rusehaba ishobora gucamwo kugira ngo ifashe abo banyagihugu, ndetse niyo bayirungitse kw'ivuriro rya Muyebe canke kw'ivuriro ryo mu Masare kugira ngo ibashe kuhashika bisaba kwiva ku bitaro vy'intara ya Bubanza igaca muri komine ya Rugazi gutyo ikabona gushika aho kw'ivuriro rya Masare canke rya Muyebe. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Joachim Nduwumukama musitanteri wa komine Musigati kugira ngo agire ico ashikirije kuri ivyo bibazo vy'abanyagihugu asanzwe arongoye. Urakoze na wewe Clovis niyo nzima. Inkuru ya nyuma y'ano makuru yerekeye abanywanyi bishirahamwe ryo gutumatumanako limitere bidoga ko badahabwa amakarata simu yabo vyihuta iyo bishitse bakayatakaza. Abo banywanyi bamenyesha ko bagiye gusaba izo karata simu babwirwa kuzogaruka ariko hagaca ikiringo kirenga amezi 2 batarazironswa. Ni inkuru tubaza Remindera Gakura. Iyo bishitse bagatakaza ivyo bita mu Gifaransa carte simu, abanywanyi bishirahamwe ryo gutumatumanako limitere bamenyesha ko bamaze iminsi bagorwa no gusubira kuronka izindi zihuye n'amanimero yabo ahakorera iryo shirahamwe. Abo banywanyi ba limitere basigura ko ugiye gusaba gushasha abwirwa kurindira nta kiringo gitangwa co kurongera kindi huye n'inimero ya telefone wahorana kuri abo banywanyi nk'uko umwe muri bo avyigana. mu gihe ubonye ukwigiye nka telefone ugiye kurondera akandi kintu wahorana bakubwira yuko udakunda ariko bakaca baguha ibindi shasha babajije bababwira ngo murindire umuzozironka hanyuma ariko ntibatanga ikiringo ico kiringo aho kizogerera bavuga ko ari amezi 2 canke amezi 3 canke iki. Abo banywanyi ba limitere bavuga ko bishika bikabagirako ingaruka na cane cane nk'ababa bayikoresha mu buzi bwabo bwa misi yose kuba bari bafise amahera ku makarte simu nabone bavuga ko biheza bikabasaba byinshi kugira ngo bayaronswe. Ingaruka zica ziba nuko usanga hariho n'amagurupe urimwo kugira uzosubire uyaronke urasubiremo bica bigorana. Mugabo nk'ubu usanga hari kurondeza nimero zanaka bakakunda bakubura ama bitanye n'amafaranga shimba kugenda ku muyobozi wa limitere mwandikire amakayaguha. Abanywanyi basaba ko iyo ngorane yotorerwa inyishu mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka kuri telefone abamutwishiramwe limitere kugira ngo twumve ico bavuga kuri iyo ngorane ivugwa n'abanywanyi. Izi ni ibiki numvaga yemwe reka reka amakurata n'agahinda gusa mu bisata vyose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi? Intwaro mbi? Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata vyose. Makura umve makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyurujwe imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo bikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti tutibagiye icikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonge gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twebwe abanyagihugu.
nuko rero nshuti nange abakunzi ba radio RPA ni hano dusozereye amakuru yo kuri no wakane Kigarama umwaka wa 2024 mwebwe mwese mwafashe akanya ko kuyumviriza mwakenuye shimire kandi n'abayatororokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira ata nkomanzi kuri mikro yari Emmanuel Ningeko mugire ibihe byiza aho muherereye